Sali yaje makala mazi vraiment ça va akunda umuntu atera imbere akibuka n'abandi urana nk'ibintu Natasha akora ari muziki ntabwo ari muziki gusa mu buryo bw'imibereho y'abantu hari abantu byinshi bifite akamaro nijye ndavuga ati ari kugira umuziki wiwe n'umwe ukora ntawo nyene ariko mu buzima bw'abantu uko babayeho hariho contribution agenda agira na cyane kubera ko ari imiryango myinshi Natasha ivuga neza naje mpagaze ngaho kubera ko yagize ikintu kinini amara mu buzima bwanje salamu alaykum ahani uri indege abantu kagarukira yo cyane ariko ntaca nibuka je kiriko nicyo tubindana mukunda cyane yarambwiye ati ivyo wamfasha byose subiza ku ishuri hiti zirahera hiti irashobora kuzitayitwayemo neza igahera ejo nkazokonera ubuzima bwo mu ishuri ariko ikintu umuntu yaguteye mu mutwe kigumaho kuvuga rero umwana araciye ubwenge kweri ashiriye zora niyavuga avuga kiri kunene navuga bike bizima urabinodi tukavuga ati umuntu cyavuze zikora ubuzima bwamwigishije kuko aravuga ibintu vraiment kumva nawe ukavuga ati harimo akantu kwe karimo iva je nibaza ko namwegere rero hageze ko murongora kubera namwe mumaze gutaha imanza nyinshi mumaze kumuja mu makomite y'abantu benshi urongo nababandi nyene baba artiste ntibitwaze ngo artiste ntibarongora ngo urongoye ngo yiti gucihera no ko ivyo by'aba artiste namwe abanozeye aba influencer bo mu YouTube mwabyitwaje ngi narongora ngo hiti zo cihera ujya muntu yarasabwa guha support azobandanya yiguhe we muratinya yuko imikashi zanyu bazisiturima mu ntuzeye mu telefone yawe ariko rongoye ayo inuze nyamaza mu maciya mutinya ngo hari umuntu yaranungikira ngo ukurira imikashi wazoca avuga ngo narongoye ibintu biwe warongoye no ujya muntu agukunda gukora umusiribateri agukunda kubera akazi agukunda kubera ko Yes, akozi wa Star TV. My name is Starboy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Mint, Mr. Kamalarungu, Loving Town, Ubeshi, umukozi wo muzu, Lion in the Jungle, King of Ladies, Mr. Sharpman, Dollar Boy, all the way from Star TV, all the way from Burundi, East Africa, ndetse no kwisi yose. I support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. I don't care for that. Support my job. Only my job. Ntabwo ndumuza sura yanjye ntacyo yinjiza ariko kandi ibikorwa ari cyo byinjiza cyane. Mbwa Star TV nubwo ko kuno munsi twateye iteka for the first time turi kumwe n'umwe mu bantu basanzwe bafise byinshi bakorana mu gihugu ndetse bafise na byinshi bamariye abajene bahani wacu ndetse cyane muri abantu bari muri entertainment barabashigikira cyane ariko kandi n'abatari muri entertainment nabone hari byinshi baronka na cyane ku ma menshi avuye kuno mupapa mubona hano bwa Star TV umupapa mwiza cyane yakoze byinshi bitandukanye ariko kandi none umusara cyane ariko arabikora izina tumuzi ko ni Oscar Fashion nta utamuzi kubera ko uno musi winjana bita muri Village Market tukavuga ati kwa Oscar Fashion ni hehe n'umuzamu n'umusiti arahasi nabanje bana umwibara barabatembera hajya muri bijya bucungara rumubwiye ati kwa Oscar Fashion ni hehe acha gutwarayo n'umupapa mwiza cyane rero twagirira ko kuri no munsi umuryango wa Star TV twatemberewe ariko kandi nibyo gushima murabizi yuko mwarose umushitsi mu rugo wanyu murishima cyane rero natwe umuryango wa Star TV kuri no munsi turishimye cyane reka rero tumwakire tunamuramutsa asa neza cyane murabibona koko umuntu yambika abantu nta kuntu kwambika abantu neza ariko nawe uca wibamiza birasaba yuko bambika nawe ukaba wambaye neza ukabusa neza cyane karibu cyane Oscar Fashion sasa umeze neza ndashimira Imana namusakozi wa Star TV kumbure tugira ibiganiro yeze cyane ko abarundi yegeza ahantu n'abantu baramukanya nubwo mutabamuzi na kavuga ati jambo ariko mu bindi bihugu siko nabibonye umuntu ashobora kumusanga hano muramutse ntacyo bitwaye ariko mu migigo yacu cyangwa mu migenzo yacu umuntu hageze aravuga ati akenda maramutse ati
jambo sana ayanda mutsigezwe assalamu alaikum wa alaikum salam kwa Islam mtato bishurira TikTok yuzuye ngo assalamu alaikum ngo salamu alaikum challenge ni salamu alaikum mareko rumba twese twabaye oblige kuvuga salamu alaikum batane turi misi myinshi ariko kandi je nibaza ko kwa dukoranye ikiganiro ntabwo bivuze ko Oscar Fashion tumenyanye no munsi byari twamye tumeze ati kweri tutari bwakorana ikiganiro kandi tuzinanye igihe kirekire nyene urabona imyaka myinshi bahura muri abagenzi amavenema menshi tuba turi kumwe kabisa hahandi bavuza ngo baryoshe ubuzima tuba turi kumwe yasanga nyene umuntu tumbo nibaza ko nigihe nta mutima mubi kandi urimo kabisa igihe ni iki nyene umuntu yagiye Oscar Fashion muri kano kanya hashaka kubaza ati kuta mu bantu badasaza nubwo bamwe tubavuga Oscar muri abantu ngira bari tujyo twakera tumwe bateka mu nkono ari utuntu bita ugwafi sinzi kubizi abantu bari tujya twakera turi naco cyane turi natirere ni mu bantu bageze iva kujya koregwa n'abavyeyi ariko hari umwanya twabanye na nyokuru era kadara nkokorera kirundi cyo gukokora ndabizi biriya byo munsi batwikujya tumata tumwe two munsi tumata ibikokoro kokorera koko urumva bakabucumba ariko burya bashize mu cibo sari ibisorero sinivuga y'abanyagisagara ariko twebwe uruguru bavuga ngo ni bakuri uri umwana uri shaka tutakwikokorera akantu ko gasigara ati giye safure ndayitanze sanga ari twa rero twatumye mbera meze komeze kabisa je ndabivuze kubera ko je nigiye kirekire ndakuraba uri mu bantu bega baguma biyibura kandi nacamenya ati Oscar utuntu kwa basi dutuma Oscar basi fashion adumagaze kwari bacari muto ko mbashaka muteri bwo butindi uri kuragenda uriyumva reka ariko umuntu akuravye aparance cyangwa mu isura aravuga ati bana Oscar vraiment aracyarimo bakunze kuvuga ngo warongoye ngo arasaza cyane ngo kubera ko ngo kujya kuntu ahubwo nasanze kurongora kare navyo biraziga mu muntu kuko hari amajoro menshi mbona abajene munsi barara gasanga twege batama hari isaha igera ukamenga leve iravutse ukavuga ati reka nta amasaha yanje yageze gacura abandi bikorodore ko barinjira babandi ariko nyene ni sawa kubera nabo niyo myaka yabo za kubitahura twegwe ufite izindi nshingano z'urugo uteza kuvyuka kare kubera ni wari responsable wa famille ya urumva uryamye no cyangwa uryamye kugira ngo waho gute kabisa uno musubiza ati ari ikintu muzati abantu twararezwe n'abavyeyi birashikana nyuko raturera ariko kandi abakozi ba Star TV baraje kumenya Oscar Fashion bamuze mu gisagara cya Bujumbura yavukiye he nimvukire yahe neza na neza muri rusange kuko tumaze kubona ushigikira abanyengozi abantu benshi bakunze kunyita ngo umunyengozi ariko je ni munyagitega igitega neza na neza he tega kuri province Antisonga Songa ndahazi je nize muri Etepe muri Jeto Songa ndahabona kinakuze nize ajya ku mushasha nawo mukorezi ku mushasha urumva ajya ni muhira ku mushasha hari za energy hari za Crystal hari anye zose ziri ku mushasha za Pacis ziri ntajye nakuriye abandi bucobora kurondera ubuzima nk'abandi bose kabisa yangura ingayi Bujumbura niho mba ndakubaza icyo kibazo kubera ko kenshi nkunze kubona ushigikira abantu ariko kandi nakunze kubona ushigikira kiri ku buryo bamufasha kuriha amashuri n'ibindi byinshi bitandukanye haba no mu buryo mu byo kwambara nubwo utakunda kuboneka kuri tele hari aba artiste benshi bagaragara ku masho atandukanye bawambitse nubwo tubona hari abaca babakurikira kubera ko babambitse ariko kenshi urandika aba artiste no bakurikire washigikiye kiri ku muri byinshi bitandukanye abantu baza kwiyumvira ati beguye bari mu nyengo zine mpamvu ariko arashikira kiri ariko ushigikiye Double J ndavuga ati none ubu nahabaye munyagitega kubera iki gufasha abantu batandukanye no muzi tumenyereye umuntu avuga ati je ngo mfashe uwi wacu
ubundi gufasha ni ngombwa umuntu afashe iwabo cyangwa gufasha n'ubwo w'umuzungu wamufasha nyene gufasha bijya n'umutima gufasha ntabwo ari intara gufasha ntabwo ari ubwoko nkuko abantu benshi bakunda kuvuga bari muri support byari mu ubwoko gufasha n'umutima kandi umuntu atanga kubera afite ibintu byinshi oya umuntu atanga kubera ko Imana yamuhaye uwo mutima wo gutanga kuko ari ibyo byoce ntabwo ntunze gusumba abanyengozi uraza ko abanyengozi ni babi bagira amafaranga menshi ariko umenga bagene je nako ndavuga je tumenya bakiriku sinitaye kumubaza ntuze gusa je nakunze kanayo wiwe ama ndavuga nti uyu mwana ivyo byose ari support yoshika kure target yiwanje rero ko ariko muzana Bujumbura ni Bujumbura numuji cyane ama igisagara urumva kirafise ingene abacu nyene bakunda ibintu bitandukanye na ruguru ruguru urasha gutera imbere ariko uri hahandi nyene canke ukamenyekana nyene ugasanga ni muri province gusa ariko ngahaye ni centrale y'ama province yose uburi mu winga uburi nko mu makambara kubona Bujumbura kubona kabisa Gitega kubona wayara kubona ro quartier zose zikakubona zo mu gisagara cya Bujumbura ndetse n'abari hanze y'igihugu ko byinshi bikorekera ngahanye bajya twita ba diaspora byinshi barabikurikirana no kuvuga rero rose amahirwe yo kuza ahantu no vuga ntitere yuguruye ubu ufite chance zo kuhura n'abantu batandukanye kabisa gushike nico cabaye kandi urabona ko umwana ameze neza umuhungu washigikiye aronse diplome wavyahiriye gute none bibaze nawe wavyaye umwana ukabona arateye imbere mbona icubahiro kuri jewe kandi nishimwe ku Mana kabisa nibaza ko ari byiza cyane kubera ko iyo ushigikiye umuntu na cyane mu by'ukuri amushyigikira mukabona biteye imbere abandi uvuze ama diplome nyene zora y'aba artiste benshi yo agiye mu muziki hari gicumenge ibintu ishuri nta kamaro rifise ariko nkaca nibuka je kiriko nicyo tumenda namukunda cyane yarambwiye ati ivyo wamfasha byose subiza ku ishuri hiti zirahera hiti irashobora kuzitayitwayemo neza igahera ejo nkazokonera ubuzima bwo mu ishuri ariko ikintu umuntu yaguteye mu mutwe kigumaho no kuvuga rero umwana araciye ubwenge kweri ashiniye zora ni yavuga kiri kunene navuga bike bizima urabimedi tukavuga ati umuntu cyavuze zikora ubuzima bwamwigishije kuko aravuga ibintu vraiment kumva nawe ukavuga ati harimo akantu harimo iva warashima n'indirimbo ziwe asohora nyine ibintu bihari babiko biragaragara nayo mpamvu n'indirimbo yose aramare kuri trending kubera ko ibintu birimwo nanjye nafashe video yanjye ndi kuri airport ndi kuja muri Uganda for the first time nashiramo ndavuga ati aha nihe urumva ni ibintu aririmba nyine biba biturimo ni hit nawe ni hit shara boss ali yayi mala mazi vraiment ça va kundi umuntu atera imbere kibuka n'abandi urana nk'ibintu Natasha akora ari muziki ntabwo ari muziki gusa mu buryo bw'imibereho y'abantu hari abantu byinshi bifite akamaro nibyo ndi bavuga ati ari kugira umuziki wiwe n'umwe ukora nkawo nyene ariko mu buzima bw'abantu uko babayeho hariho contribution agenda agira na cyane kubera ko ari imiryango myinshi Natasha ivuga neza naje mpagaze ngaho kubera ko yagize ikintu kinini amara mu buzima bwanje salamu alaykum ahani uri indege abantu kagarukira yobaye cyane kandi Imana imuhezagire nabonye abantu b'imitima myiza bagira akantu ikabahezagira nyene imigisha yabo ntumenyizanana na cyane gutanga bavuga ati bigwiza umugisha no kuba bimeze ariko kandi cyane numva shaka kumenya for the first time Oscar Fashion yumva umenga yogira icyo atereye muri no muziki cyane muri bano mbanye impano tuvuge ko hari umuntu yagera kwegera ati kumbure
urafise udufaranga ati nyegera unshigikire canke Oscar ubwiwe yaravuze ati jewe kutwo mfise reka nshigikire umuntu kanaka reka ntangurire kuri uno vyari bimeze gute urugendo rwawe rwari rumeze gute wo gutangura gushigikira abanyempano mu muziki ntabwo nabifitemo uburambe cyane uretse ko mbadi hafi yabyo nyene nk'abandi bose hama kiramye n'umuntu muziki kubera jewe no mu buryo bw'iwaje bwo gusenga bimwe byo kwizera sishobora kubaho ubuzima ntafise kohare ndimwo uri muri korali nakuvuga ngo ni ibintu ubu narashaje none wowe uririmba muri eglise abakatolika cyangwa Pentecote hari Pentecote katolika yarandeze iragera ishikanye Bujumbura ndababona bishasha ndabari pare tukira aho nyene mbere ko tubandana hari murambwiye ati mu Pentecote w'intwaro muri Bujumbura ngo baratandukanye bo batandukanye koko nimba batandukanye kuki nasasane mu myambarire no mu myitwarire urumva ni kujya kubwira umusirimu w'Ubujumbura n'umusirimu wa niyo bahurira kuri bife hariya yose isevinga biratandukanye numva kuvuga ngo nibaza batatandukanye ubundi abakizanikamo nubwo amadini bari menshi abakizanikamo bakizanikuye bicara aragiye ari mwiza cyane kubaho mu buzima budahesha Imana icubahiro ukabireka none ukaja mu buzima buhesha Imana icubahiro uno munsi rero korale yarahagaze yahagaze irabandanya kuko inyuma yacu erega urakura hama wewe ugakukuruka abandi reka twizere kuzobwira aba bana bawe ati rega namusubirire hasi urumva nyene abana b'Ubujumbura basigaye beza numuhatira mu kintu aragenda agagaragara ibyaka tuvuze mu Afrika nanje nde verbe byo waje wabona kunze basket ukamuha support muri basket wakunze sinzi ukamuha support mu byo yakunze ukamuherekeza tu kabisa uko biri kose nibaza ko turiko na Oscar Fashe nafise byinshi akunze kuganira niyo mpamvu navuze ati kumureka none wenda kubaza ntabashiriye unakuwaga mizirima unakuwaga mukristo jewe mveza renda gutera inkuru jewe musanzwe jewe ndi musi sindi mu mizirima ariko aya ni madini yose no yajamo wona ukuye mu Islam gusa muranje no gusenga ngahanye muri eglise iyo ngaha kwa Apollinaire ha Munyakabiga muri Life Center muranje gusengayo nanje ni eglise yo wanje wone sigaye sengera rero jewe nemera je mu bisanzwe mfise imyemerere wanje itandukanye n'iyabandi sinzi kwemera ikintu cy'igistati cyane kigenda senga Imana nkavuga ati Mana hano hari Imana je hose ndahagiye Imana iba muri wewe nuko mbayeho jewe ivyo uvuga byose iyo ukora byose kazima Imana inkunda abana bemera bibaza ko wandengera tuzohahurira cyane uno munsi na cyane tugerageje kuraba muri ino industry turimo aba artist uko bamubona Oscar bamubona gute canke ubona gute aba artist mubanye gute muri rusangi na cyane muri babandi ushobora guhereza ivyo bambara murabona abantu wandika baberwa vya danje baraberwa kabisa nyene rumva kuberwa kuri uwo munsi umutahe numutahe kwera ibintu byarazimvye amarenga wanashima si mu Burundi gusa kwera ko byari tubanye nabo tubanye neza ko je mu buzima bwa misi yose rimwe na rimwe hari igihe nirinda ikintu cyonteranya n'umuntu nubwo bari impamvu kanaka yotuma je na nakaducanamwo na rimwe ndavyirinda kabisa kuko nkunda amahoro umuntu nkunda kunezerwa umuntu nyene muri make akunda nyene urumva ikintu mbona ko cyo mpungabaniriza umunezero w'iwanje ndacirinda rero mugabo akazi ko sitatu kagira challenge hama rero kandi nkunze kubivuga n'umuntu aje akamusaba service ntuyimukorere cyangwa ukayimukorera muga ntuyimukorere neza yashobora guteranya nawe nuko bimeze rero kenshi jewe ntambamye wanje mu kazi kiwanje ni umuntu ashaka kuza mu mutwe avuze ati nkeneye kijya azi Oscar ni umwana mwiza Oscar Fashion ni umuntu akunda gutanga support
agaca yibaza ko aje gutora support, agaca asanga ari muri uwo mwanya nanje sindi muri support. kubera rega ari ibintu twakoze turakora ariko hariho n'intambwe yindi utera ubuzima bwaragize bwarazimvye ku buryo usanga n'ibihumbi 10 bikenewe cyane rero umuntu ariko arabitahura muga kenshi nkunda kubibona kuri aba artiste bato sino nk'aba bamaze gutera intambwe barabitahura ubundi rugezo bagezeko akanovuga mu buryo bw'akanoti ubunye barinjiza kabisa. Ivyo bimaze gushika nk'umuntu akaza umwambike kumbura akakubwira ati nkeneye ibi, yagera kubikubwira ukavuga ati ivyo bintu rero ntibijanye n'ibikubera reka ndagucagurire bino, ugasanga murabipfuye kandi wari umucaguriye vyiza gusoma ivyo yaracaguye ahubwo toya cyane n'ibijya nyene ukamubwira toya inangu bisago ciwanje urana ko kimwe abantu benshi yana cyane wazanye ajya rero abizi impamvu abantu bari benshi niko yerike ajya n'amaguru atandukanye bari hajya wewe uje ushobora kuza nta gufise kavuga ati jeje mucagura byose ni nyene muri ico gihe ucumuha uko byumva kuko uraraba uko ahagaze uko asa kavuga ati ibi nivyo byo mubera hama ubundi kwambara neza biba mu muntu biba mu muntu kubera iki je nk'ubu ndashobora kwiha image y'ifoto nshaka na style nshaka iyo style nkayirondera mpaka ndayironse of course ariko uranyura ubwo ni uburyo bumwe ukimagine si ifoto tubonye hantu cyangwa ni image wihaye mu video nziza ukavuga ati je nshaka costume ya bleu marine ndijyanisha na cravate imeze gucyanye ishati imeze gucyanye n'akarato kameze gucyanye gafite amashanga katagira amaraso ugaca iyo foto ugaca uyihagarika imbere yawe uwo muntu ngena ugaca umubona n'ingena nawe ugaca wiraba profile yawe ugaca uraba iya foto uri kuri iya image uri kuriya ugaca uraba amatayi iwawe eske mpagaze nk'ujya muntu ko ari umuntu ashobora kuza hajyanye ashaka kuberwa kujya bijya bimaneke byacu biba biberewe hano afisa next arapangishije ni uko nyine kandi kenshi kwambika abantu ni kiyago tukaganira uziki bite ni sawa akakantu sawa byiza birahari kabisa n'ahandi hantu biri cyo akazi kose tuzashaka ubwiyemeza kabisa emera wowe ubwawe n'umwuga wawe ukiyemera nk'uko wawe uvuga uti ukabivuga ariko n'umwuga nyine kandi ukarabwira abantu arivyo of course icyo kintu ndagikunda cyane ariko tukiri ngaho hari umuntu yambwiye ati abazene b'ubujumbura ngo aho kurongora ngo bijukira kwambara nivyo waha agaciro cyane kuruta kurongora ugasanga arafite amafaranga mariage zo muri iyi minsi ubona ko ziriko ziraho kandi nyinshi nawe hera kuri kamwe kose kandi kose ugire budget urabe mariage zo zirazimvye rero jewe kandi urabona n'abantu ntibagiterera urashira umuntu muri group ugasanga nta cyakoze ni bihe kubera ko urabona ubuzima bwo mu muji butera bwikomplika bwikomplika cyane ama rero je sinshobora kuraba ngo nakaya ngo ko yagize mariage imeze gucyanye urumva dufate ko yakoreye mariage reka kwa muvayo kwa niho twicara kwa muvayo sofuroza nanje ngo ndashaka nkorera mu irohero ngo hajya kwa metre muvayo urumva hama ukavyuka vyumvira sayingine uba mu kabezi canke uba mu kanyosha hariya hirya hamugaca yumvira kudeplasa abantu ubakuriye bavuye ugaca ubazana ukabashika ngaha ntiwabanje kwiyumvira eske hariya ahantu iriya jardin ufata kwa metre muvayo eske adakorohereza bari abantu mu kanyosha biwacu nibi deplasa dufata bisi zingahe ibyo bisitorishije mu ntunze mu makariye bara kwiyumvira wewe gusa kubera wewe imodoka uzaba wayikose wayisemo igitoro kuri furangi n'uzo wabwitse ndugani bugamazo kudugana ko nitegeko giye baza kwiwawe kandi bantu baza kugushigikira nawe eske wayumviriye ko izuba zirazimvye ku rugezo rw'uburyo cyangwa umusore mbamo natararongora
ndamubwira nti wewe urumva bandisenge nyene hama urindira igihe cy'Imana kigera nanjye nje ku mavire nisenge ariko nyene no reka nyene ntiducane intege hama ngo tugire ngo umuntu umudekuraje umweka ko bitashoboka ko n'ubu kwa gatandatu hariho mariage n'izindi samedi zose bariko baguma barongora je nibaza ko namwegere rero hageze ko murongora kubera namwe mumaze gutaha imanza nyinshi mumaze kumuja mu makomite y'abantu benshi urongo ababandi nyene baba artiste ntibitwaze ngo artiste ntibarongora ngo urongoye ngo yiti gucihera no ko ivyo by'aba artiste namwe abanozeye aba influencer bo mu youth mwabitwaje ngi narongora ngo hiti nzo cihera ujya muntu yarasabwa guha support azobandanya yiguhe we muratinya yuko imikashi zanyu bazisipirima mu ntuzeye mu telefone yawe ariko rongoye ayo inuze nyamaza mu maciya mutinya ngo hari umuntu yaranungikira ngo ukuririmba ikashi wazoca avuga ngo narongoye umuntu wiwe warongoye no ujya muntu agukunda gukora umusiribateri agukunda kubera akazuko agukunda kubera ko yakunze ibikorwa byawe wowe star boy nibaza ko hiti yawe ihagaze kuri dread office ihagaze kuri aka kazi kawe ukora no kuvuga ngo andika dahanura yes of course ndikuvuga ngo ndikuvyumva kuvuga ngo wowe uri mu artiste unyimba uririmba nyimba ivyo ukora gose ko natwega hari gihe muri bujabuzi bwacu ushobora kubibaza umenga wariye hit no umuntu ntagukunda kubera we uri célibataire ngo gwaye support cyangwa kurukira imikashi ko uri célibataire akuruke imikashi kubera ko asupporting ibikorwa byawe uri kurakora kubera arakunda akazi kawe arakunda ingene witwara urumva yes izi mpanuro zitanga hari abantu zubaka na cyane cyane rero ibintu twese twishiramwe ngurumva ngo ninarongora rongora kw'imyaka yo nihagara yarabana kumva minerval nanga maze umenye iguranga kuri alimentation umenye mutanti mwana ashuha mwijoro mwana arashuha mwijoro ninataha nabinyweye ibana urudoga haya agasanga umucanga cyabwa kigere kwa muganga kugera kwa muganga wabure ariko tukiraho nyene numva nshaka kumenya kuri Scar Fashion novuga yuko neza na neza warongoye ataco urigezaho canke hari intambwe wari umaze gutera na ntambwe nimwe bisigura ko umugisha uronse uri kumwe n'umudamu bo nyene je muntu umukozi w'Imana basenda cyone umukozi w'Imana Scar pastor umugenzi wanje ukajyanye umuntu ashaka umuvyeyi mu buryo bumwe cyangwa mu bundi yambwiye ati babiri basumba umwe urumva bivanye n'ubuzima baragera ribereyemo nasirago nari mfise hama nkumva ikarabiza ibintu byo kurongora avuga nti uyu muntu byose nta nkunda ariko nyene n'ubundi mwanya ndiyumvira ko n'ubundi ho mbaye ubuzima bw'umuntu yubatse kandi ntarubaka mbaye ubuzima bwo kwigisha abana tuvukana mbaye ubuzima bwo gukora ibintu biriya kuri bene wacu kuri canke ku bandi bantu b'abagenzi urumva cyane abantu rero ko n'ubundi amadepasi wenda yarimwe akashemwe n'urugo rw'iwanje kubera ko urugo nagona rwo hajyanye n'umugisha kandi Imana irakunda ingo cyane nimba mutabizi mwe basigateye mwa mwitezi utunye nta kurongora Imana irakunda ingo tuko turarondera amafaranga bya turongora no we mushaka uno munsi nimba asokeye mu bwiza ibyo uzosokere ku mutwenzi ibyo uzosokere kuranya amakarti ikibazo turarongora uyu munsi bari mu kinanira bavuye mu kinanira waje mu irohero urumva ushayininga tu kubera amakarti kazi kaje ikibazo no munsi urakondana no mwigeme agaca yumva umenga wewe niwe wozura musokana muri weekend wowe nawe nevyoshika kagusohokana kubera iki ndakundana baje bafite amafaranga kwabona abakobwa bafite amafaranga bahari twarababuza batidoga ngo basore ngo murabati bari yo ufise iponya ari henda mutongoze batiye umuntu afite amafaranga twarababuze wewe batiye umuntu afite imodoka galbanye ugafite akazi keza tumuti je narababuze
ubundi je kurinda ndagufise ariko nabuze iyo wari imanza sura ko bose bate nabuze iyo wari ndababona manarashitse abakobwa bafite amafaranga ngo murabatinya ego ikibazo nabo bayafise iyo tubashikira baca batugaya bakadutegeka ati ako uri umukobwa none guhabwa amategeko n'umuntu afite amafaranga n'umuntu hariho inzu n'umuntu ashobora kwasira akakugurira imodoka ukabaho neza umubonye ntimukorogane urumva amadepanse yose mbese atabwo ofisi uraswa guha amategeko hama hari n'undi nawe yibereye ngaho akantu kose urumva akubwira ati wana jewe kugira ngo mve nje mu gutembera muri ville kanamubwira rimwe kavemire kuri limikashi kugira ngo nagitive amamega ya buke yayo ukwezi wana warayidugije ngo isigaye kuri 18000 nimba atari 19000 ya urumva ni uruga kuri limikashi ya active amamega none wibaza ko ubwo buzima bwo buryoshye gusumba wa wundi yafuha kuganza afite ibintu ariko kandi aje ni abantu bavuga ngo umuntu umuganjije ngo mugize umwana wawe ariko uzumura kubwira ati ego umuntu yakuganza nagutuka akakubwira kuri imbwa imbesire ariko nganjije ukambwira ati kora iki ukanganza umbwira ati kora iki ntacyo bitwaye none ko ushaka kujya kwiyerekana kuri gangi mu bintu by'abandi baragwira entre ngaho tukiri ngaho iyo urongoye umuntu akurusha amafaranga kizire ko inoti yiwe ujya kuyiherezamo abandi bantu none uyibahezamo abantu ibyo ni kosa rwose kugira ngo yaronke urazisa wewe hagere gutekereza ukubaka urugo ama iki ukumva ko dufite uri proud reka nshake sheri nanjye ndayiko norongora none wewe abantu mufise amafaranga muri rero Galadia sinzi ko bakuvuga muri Oman sinzi ko bakuvuga sinzi ko ni buraya warinduye oya nta namwe ndubu ubu mpagaze ndi jenyine ariko nkagira ubwoba none zorongora ajya rero yigeze kugira aho oya yamvuga twakundana yihagaragaye amafoto ni byo gutera ivi ariko urashobora guhomba burya usikara umuntu muzobana nyine imyaka yose bisaba ko witonda zaho witonda cyane gukora kimwe ujyanye umuntu muzobana muri rasura mubona kabisa gora kurenza ugwamo araho yitekaniye ko wewe waje nk'icyo kuri yo hamereye nyishu uwo mugisha rose nta ufisha ubusa nta urenza ugwamo umuntu muzobana bujyanye abatekanye kabisa muri rasura yayo kabisa tuza ku musozo ari muhinga mu by'abantu bubatse numva ko uri muhinga gake gake sinzi nawe uzatubwiraho nibi by'impuzu byarananiye ibyo ari byo kuranya kubera ko turazi ko umuntu ashaka kuberwa ashaka kwambara neza ashaka gusa neza azimbira kwa Oscar Fashion nashobora kubona yuko utagaragara neza mu maso ariko iyo wambaye neza impuzu nziza washobora kugaragara neza kujya umuntu kugira agaragare neza karafuka je namaze kubona abantu mu maso vuye musanga ari ibintu bisanzwe muga kubera ko yakiyambara igisire cyiza aciye asa neza cyane bikunze kuba kwa rero bujyanye ni ujye ubustare bwubatswe n'ibintu byinshi hamwe n'ibyo byubatse ubustare bakambara neza birimo birimo cyane birimo zorabe n'abahungu bo mwivire kenshi nuko nyene kenshi babona wambara neza takashaka ngo mu escro ariko ntabwo ari mu escro ni juste ko yani bimubamwo kwambara neza bujyanye ni ibintu bikubamwo cyangwa je azi ko mfite amafaranga menshi ko yabishikanye nkita mutu mu dukazi atamara n'ifiti akunda style uko ntazi yoshorera ihuriro ry'abantu benshi abakiperinga bose barabarondera bacabaye ngo hara kwa Oscar ndagenda hariya ngo ako jema ndabwiye ati mwangenda kwa Oscar abantu murampa nimero ega na je naho nishaje ndakeneye kuba kabisa yesi n'aba no karushasha ariko ruriko ruraruka nabwo ni rwarukeneye support nibaza ko ari uko
keshi ndavuga nti abanyene bari kubarezinjiramo neza shaka kumera nk'abana cyangwa bakora ibirenze ibyo banaka bakoze babikore neza kabisa. Mu gusozera ariko nigeze kubona umenga murakurikirana ibikorwa vya Emery San Mengo wari manager wiwe I think kuko abantu benshi bibaza ariko namwe twigeze ko ni manager wa Emery San kwari gushigikira turi kuri ntuzeye muramwana bamutima rukomeye ibintu nyinshi cyane hamaje kandi jewe burya nige cyaba dabaje na kiriko ntabwo nari manager wabo nige tugize ya Birimani boy je nari nk'umuntu ahari nyene nk'umuntu aba supporting ega je nta buryo afise wazi ko kwitwa manager w'umuntu wewe cyangwa kugira rebo bitwarani ibije nini cyane bisaba kuronka n'ama sponsor ama support mupangira inzu umuwasiri ingene yambara ingene ideplasa ibikorwa vyiwe nyene unamuhembe ibintu vy'ishana kabisa usanga amarebo yo ngaha kesha taramba uko bitwara umutahe munini hama kwinjiza naho vyiza bukebuke umuha support kwera umukunda gusa hama rero Emery umwe mu bantu bakora ibikorwa vyiwiwe hama kandi urana n'umuntu aciye ubwenge arakuze ibyarimwo nzokumva ariko aragenda hariya bla bla oya kabisa. Mu gusozera nk'abantu musanzwe mwambika aba artiste turafise aba artiste bamwe mu Burundi usanga bagirizwa ko batazi kwambara kumbure turamaze kuvyumva kuri Moni ya Frere ba DJ Fernando ko iyo bambaye impuzu zitabagwamo neza usanga atari sawa hakaboneka amapolimike menshi atandukanye. Mwebwe nk'abantu musanzwe mwambika abantu iyo muri ko murabona nk'umu artiste kanaka ariko aragizwa ko yambara naye ndetse mukarabibona kuko ne biba bigaragara ni mutwa tuko turabona ko batambaye neza bataberewe muri mwebwe ni image yahe nka Oscar Fashion yabonye post Moni ya Frere nta yambara nabi nabegwa umwambika sinzi DJ Fernando no artiste azi kwandika ariko kwambara sikirenga aho mamuri mu image ya gute cyane ni giki kishakiza aho nyene direct abantu basanzwe mwambika aba artiste dango ndakurikirana cyane cya kumarezo sosiyete rimwe na rimwe n'abatumire banyu rimwe na rimwe ndakurikirana ibiganiro by'iwanyu na Cheval nawe yari umushitsi wawe akunda kubacana wanje ko general rupfu nare yicumi na yamutume ndamukunda ndamukunda ko ari no stress ama jewe icyo nabivugaho nk'icyo umuntu ashaka kuvuga ko yambaye nabi ko yatambaye bijanye na guzi wanje ariko kuri we akumva ko ari sawa kubera ko guza abantu ziratandukanye hama kandi kindi naco kugira ngo umuntu yambare neza muri show canke muri evenement kanaka kuko ibintu abartiste bagendamwe sama show gusa niyo sohokera ahantu kubera ko uzi kuri kiyo cha jami abantu benshi bakuzi hamu ubwo bustari bwawe uragerageza kubugwanira ushaka kugenda ahantu huvundurutse cyo keshi mu star abafite team muri ya team y'abastar rero harimo n'undi muntu abajeje kuraba kw'ivyo wambaye bijanye n'ahantu ugiye ariko nakumva cyane jewe dufate nk'umunsi ndajaza ngaha mu Burundi urana ko bazari team y'abantu ndwi canke 8 bajya bose n'abantu bagize management yiwe na cyane cyane ni kuvuga ngo muri bajyanye harimo umwe aza kuvuga ati bagaje za tevsi ngaha mu Burundi turondera umuntu ashaka kutugirira hama icyo bakora cya mbere bakominika n'ujya muntu yatumye aza ngaha yes ko nta contact za dajo office nazo office muza ujya muntu acaga ati date mu acaga ati kanamira naka hamwe naka hari gisho gusanuzanya ibintu bitari muri bijya mu star mu kuba amashwa meshi acaga ati je ivyo bintu biri too much nk'ibya naka ari mu artiste akunda bikorese ndabikunda amakurere ngo ningo ya naka gufana umuntu ramuhaye ikintu avuga ngo yanga ikintu agihanaka simvuze izina simvuze nshaka kuvuga amazina ni example urumva we yishaka ikintu simple ama yishaka ikintu nze no
ni ukuvuga ngo wewe rero uzi ko ufise ubutumire bw'ahantu kanaka uzi kuza kudaguya kuri stage ujya muntu musanzwe mufitaniye bikozeye collaboration mu buzima bwa misi yose arose akantu keza gukontakita akavuga ati aka kantu gute harimo yawe bashobora kuguruka kabika uzogakenera nata evene mufise bakabika ubwo kenshi nabonye ikintu cishe ni kuya kuntu cyo kurondera ibintu ku munota wa nyuma so hasigaye umunsi umwe iminsi ibiri wowe uraje uje saa 10 ufise show mwijoro ni dimanche ahantu yesha amasoko ntibuguruye ari gusanga imizigo myiza wanje icyo waziga kwasanga nta kihari cyane kirahari size yawe bica bigenda gute cyashire kibazo rero kenshi haje ufise nka show nubwo waramaze gukonfirma waramaze kwasora fish ikindi kintu kiba kwikirikana uvuga ati zokwambara gute ese abadasere banje baragize repetition y'indirimbo zanje cyangwa niba zokoresha babandi cyangwa zokongera n'ibindi kugira ngo hari ahantu ugiye uzotanga show imeze neza kandi tuba wambaye neza ibintu wiyumviriye niyo mpano nota kandi hamarebye simvuze ngo ni naka n'abasare n'usanzwe igituma nabikubajije nuko niyumviriye ati kumbure iyo bishitse akavuga ko wambaye nabi abasiriste mwese murashikirwa kumva umenga mwakoze ikosa wenda guhaye nk'ibintu nkabona nyene ntibiri muri ntuze yiwanje nkabona ni ngaha je nari nagora kugira ikintu cyatumye ntibakotesha impunzu ko kenshi aba artiste je narakotesha impunzu cyane hazibatitse mugabo gacha wiyumvira ujya muntu afise 300 ashaka kirato araje ukirondera kandi uragifise muga cyaravundagaye ese ujya muntu wamuhaye agaciro rero ubuzima bwa misi yose akazi kiwanje mba numva ko nujya mukira wanje ndamuhaye valeur hama kandi no mu artiste nawe nyine abishaka avuga ati jewe mu buzima bw'uwanje sinkudi impuzu inkotano ko urayamba no munsi bakubwira yewe watesheje ejo ugaca mu gatondo hakona wambaye za zindi nyene zimwe usangana none ko ejo wari uberewe no munsi nibaza ko kenshi si cyangwa se wikotesheje hayu wundi nawe mbona akayifotozamwo hari undi muntu itwanye imbari jisho kenshi ari gadariya agacafata yarayambaye no warasuye yarayambaye yaheze umwaka canke yaheze amezi gacha kugaragara ja postingira gutya sisi yindi dore jisho nawe ujya winga no musazi yahungu yataje umuntu wese agira karite ziwe bivuga nta nakimwe ariko je kandi nshimira abartiste banye neza kubera ko hari abantu je sanga mu buzima bwa misi yose barabisemo avuga ati jewe vraiment n'ikintu n'ugutogifise indonderero bone benemera basi barahari kandi n'abandi nawe nyine ugasanga yarahisemwo naka nuko nyene gusa baca bagenda bara araho kantu kugera kumilika ejo cyangwa ibyo bidatotse neza urumva ni handi nyene bitukaho twebwe tuba dukora uruga nimega kazi ibintu kabisa amarero yaguhaye umwanya wo kugira ngo yumvire mu gusozera akumbure cyo tujyana n'ukuntu abantu baba diaspora ashobora kuronka ibintu iwawe kubera ko tubona aba diaspora baguriye ibintu mu Burundi kumbure mukabibarungikira kugira twumve ko kwa Oscar bikunda ariko mbanze mbaze kino kibazo mbere yuko tuza kubisozerera ko kubera iki Oscar Fashion adakunze kugaragara dufate mu location hano bariko barakorera ama video shooting ya video iyo wandisa aba artist ugasanga mugaragara cyane nkunda kugaragara kubera ko je keshi niyo byoshika akaba nk'umu artiste nahaye impunzi ni impunzi abagiye completa kuza abandi baba bazanye kuko keshi nabonye nk'izi mpuzu twe tudandaza nshasha kubera ko zononekara cyane ntitubikunda kuzitanga mugabo hari akantu kavuga ati aka kantu karabini kahura na caka indi naka yampaye hariya yoza kumacinga neza muri cyo gihe ryo cyamba responsibility ya muntu ndari kuri tere ahubwo ibi bintu babiraba ni sawa kandi je twavanye ko umuntu agushoreye ucumuherekeza ni yagiye hose ako nakandi kazi abigusavye urashaka kugenda kubera ko nibashaka kuri tere hari indi support ushaka kuyimuha ashaka kubona akantu ageze kuri tere ko yibagiye
hama kubera ko azi se déplacer mugasimba kamuzanira canke muri rya timu bajya abantu baramufasha kuri tele hari abantu baza gukenera déplacement canke baza gukenera akandi kantu urumva ugasimbuka kaza kabisa. Mu gusozera tubwire umuntu uburyo ari hanze y'igihugu cy'u Burundi ari mu Rwanda muri Afrika ndetse haba Europe haba muri Amerika ashobora kuronka ibintu byoroshe ashikiriye mutama wacu Oscar Fashion. Karibu Oscar Fashion. Ariko Fashion twege target yacu aza kindi na ni wa irabash neza cyane kandi turashaka kwicisha kuri dashe cyane kuri posta abantu bose aho uri hose adresse yatwaye compresse neza kagushikira hamaje ikintu cyo kwakira wanje nibwo ikintu cyo gushikira ko wakikomanze a distance ukaki utachipinga kitana gushikiri kikagushikira ugasanga ni cyato tuko ko bishaka jewe keshi ndafata riske yo kwemera kuguhindurira amatraka turindiriye uwo muntu azova hiya akakizana byose iyo ni service itanga uko kenshi umuntu ashaka kuvanga anyohora umwambika urazi ko yahora mba size kanaka squat hari yagabanutse nk'ayongereye urumva kenshi rero ugasanga rero size iwe yarahindutse canke n'abatazi gutandukanya ivy'ama size basanga amanunkiye inimero kahande ariko akibagira ko nimero kahande yo muri Europe na kahande zino zo muri Azi kenshi bihura bakurenza ko nimero imwe urumva rero nivyo kandi zise kubirato gusa no ku mpuzo umuntu yambara M kamurukira M kisagusanga ari gatoya bara sindavuga ngo bede wacho bashika baringa mukudakwiza amasayizi kabisa. Je nibaza ko uwo bana contact ariko kandi contact ziwaje barazi keshi hari usanga dafise na nimero yawe ugasanga simugeza ifise ariko kandi jewe na Instagram yanje bijya niko nimero ya WhatsApp bazo kuri Instagram rero kuri Instagram na page ya Facebook ya uretse gusa ko nyene ibintu bya postinga cyane sitabikunda urasanga hari abandi bantu bacafata y'amafoto hama bacako bagira page yawe bacakuyitira bakesikuka abantu biramaze gushika keshi abantu kandi bishira maskini n'ibyo bavuganye byose abati bafashe ifoto zanje zose n'ibintu byanje byose kugira ngo posting n'ifoto ziwanyu bacabagira ati ndi naka n'ukuri sinokubesha basaba rero besho barari amafaranga kabisa. Ya ni Oscar Fashion turi ko mugamba Star TV bavuga ati fasha bafashe ko yatusinga ko twafashije n'umugwiza tungaziranose afise abakozi bakumukorera ibintu bye kugira ashobore kwinjiza amafaranga. Rero Oscar Fashion ubwo yinjiza inoti ni kumushorera imizigo yiwe bikagenda fresh. Ibintu byiza kabisa. Ya afise ibintu byiza cyane. Ya I'm Mr. I don't care, Mr. Benjamin, Mr. Sharpman, King of Ladies, Mr. Dollar Boy, Mr. Recorder, all the way from Star TV, all the way from Burundi. Allah safed everybody in our country.